nibyo byemejwe kandi byashyizweho akadomo. Mbese ni ibiki byemejwe aka kanya? Inkuru itomoye cyane cyane iravuga ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaciye gifata ingabo kikazenyegeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo. Mbese iyo nkuru imeze ute? Yatangiye ute? Iri kuvuga ute? Turaje tuyikugezeho mu makuru yacu arambuye. Iyi channel yacu niyo channel ikugezaho amakuru yizewe kandi ahambaye. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakugezaho arace akugeraho nta vumbi. Reka tukubwire ibyo nido ku makuru n'ubundi arimo kugenda acicikana yaba mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu no mu mpuzamakungu agiye atandukanye. Ubundi tuze tuyakudondorere akantu ku kandi. Turababwira ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi abasirikare benshi, leta yafashe abasirikare benshi ikaca ibajyana muri Lake Kivu y'Amajyepfo ngo mu rwego rwo kugira ngo birinde ngo, kuko barimo kumva ko ngo hashobora kuba guca hari intambara igiye kurota haniya mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbese ubundi abasirikare bagiyeyo ni bangahe? Mbese ibisasu byagiyeyo ni bingahe? Nabyo turaje tubikuronderere mu makuru yacu arambuye. Hagati aho Felix Antoine Tshisekedi yanze kwitabira inama yaberaga muri Tanzania, aho yahuzaga abayobozi bakuru bakomeye b'ibihugu bya Tanzania, Uganda, Burundi ndetse n'ibindi bihugu nka Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu bikuriye muri SADC ndetse no muri EAC. Felix Antoine Tshisekedi nk'uko byari bisanzwe bizwi ko yuko ari we uri kizigenza mu kuganirwaho, kubera ko abari bagiye kwiga ku kibazo cy'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byarangiye Felix Antoine Tshisekedi adaciye agera muri icyo gihugu cyo muri Tanzania. Ese impamvu atahageze ni iyihe? Ese byagenze gute? Nabyo turaca tubikurondorera akantu ku kandi. Hagati aho nk'uko tugiye kubikubwira mu makuru yacu, n'ubundi muri Tanzania harimo kubera inama ya EAC irimo kwiga ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni intambara iri guhuza hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'igisirikare cya M23. Uyu mugwi wa M23 niwe waciye urafata igisagara kinini ca muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arico ca Goma. Biraca bivugwa ko rero igisirikare ca M23 ngo kidateze kuhava, ngo ni nayo mpamvu gishobora kugira ubwo no gufata utundi duce tugiye dutandukanye. Ibyo nabyo turaca tubikurondorera mu makuru yacu arambuye. Hagati aho ngaho mu Burundi n'ubundi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abarundi barimo baraca biyenyegeza bafata utwabo baduhungisha kurego, kuko ngo barimo guceka ko haca havuka intambara muri Lake Kivu yegeranye n'abo baturage baho. Abo baturage bafite ubwoba bwinshi, niyo mpamvu baraca bafata ibikorwa byabo byose bakaca babijyana ahantu kure mu rwego rwo kugira ngo bace birinda iyo ntambara. Mbese iyo ntambara yo iratezwa n'iki? Iraca itezwa n'iki? Turaca turayibarondorera mu makuru yacu n'ubundi arambuye. Reka n'ubundi tuze tuyakugezeho. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakudondorera ace agushikira nta vumbi. Reka tubukire ido nido n'ubundi ku makuru yacu. Reka tukubihere kuri no nkuru ivuga ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye bafata intwaro nyinshi bakaca biyenyegeza ku mupaka uhuza igihugu cy'ubuturanyi cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ubundi abo baturage abasirikare baciye biyenyegeza muri mu mupaka uhuza igihugu cyacu cy'ubuturanyi cy'u Rwanda ndetse n'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi abo basirikare baciye bahinyegeza kugira ngo bakore iki? Gusa amakuru arimo kuca aracicikana ku mbuga nkoranyambaga, arimo araca agaragaza ko ngo
basirikare ngo bace binyegeza kugira ngo barebe uko batera u Rwanda mu gihe iriya nama ya EAC ndetse na SADC iramutse iraca ivamo muri Tanzania, ngo baraca bareba ukuntu batera u Rwanda, kuko barakeka ko ngo u Rwanda ari rwo ruca rushigikira umugwi wa M23, ariko u Rwanda rugaca rubihakanira kure, ndetse n'umugwi wa M23 ugaca ubihakanira kure yuko ntaco bapfana n'u Rwanda, ngo ahubwo u Rwanda u Rwanda narwo rugaca rubihakanira kure. Mbese ibingibi biraca bihosha gute? Ese iyi ntambara iraca iba ubundi iraza guhosha gute? Ese ubundi abasirikare b'Abakongo mani baraca banesha u Rwanda? Ibyo ngibyo nabyo turaca turabibakurikiranira mu makuru yacu arambuye. Wowe icyo usabwa ni uguca uradukurikirana wibuka gupyonda sabone, ugapyonda ku nzogera kugira ngo amakuru tuzaza tugurondorera aza ace akugeraho nta gishika. Hagati aho kandi igihugu cyacu cy'u Burundi naco kiraca gifata intwaro nyinshi n'ingabo nyinshi kigaca kizinyegeza hagati y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ese impamvu ubundi abo basirikari benshi baca nabo biyenyegeza ku mupaka ni ukubera iki? Ngo ni uko bakeka ko ngo mu minsi iri imbere hashobora guca haraduka intambara hagati ya Repubulika hagati ya M23 ndetse n'Abarundi, kuko ngo birimo birakekwa ko nyine igisirikare cy'u Burundi ngo kiraca gifatwa n'inkongi y'umuriro ya M23. Niyo mpamvu rero baciye bakenyegeza ibisasu ndetse n'ingabo kugira ngo bace bagwanya uwo mugwi wa M23, kuko umugwi wa M23 uraca ubavuga ko ngo bashigikira igisirikare ca FARDC arico gisirikare ca Kongo, akaba ari nayo mpamvu baba bashaka guca batera igihugu cy'u Burundi kugira ngo bagihe gasopo. Mbese iki gihugu cyacu cy'u Burundi ubundi kiri kuzira iki? Icyo ngibyo nabyo turaca badondorera uko bukeye n'uko bwije. Ubundi wowe icyo usabwa ni ugukomeza kujya udukurikirana 5 kwa 5. Hagati aho ngaho kandi Felix Antoine Tshisekedi ntago yaciye yitabira inama irimo kubera muri Tanzania, aho ntago kandi ngo impamvu atayitabiriye ntago iramenyekana. Ubundi byari byitezwe ko Felix Antoine Tshisekedi aca yitabira iyo nama, kuko ikibazo kigiye kwigwa muri iyo nama ihuza EAC SADC ari ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi Felix Antoine Tshisekedi akaba ari we uyoboye iyo nama, akaba ari we urebwa n'iyo nama, kubera ko igihugu ciwe arico gifite umutekano muceya, kandi bakaba bagiye kwiga ku umutekano muceya uri guhuza wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'igisirikare ca M23 cyangwa se umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare ca FARDC arico gisirikare ca Kongo. Ubwo rero Felix Antoine Tshisekedi ntabwo yaciye yitabira iyo nama, ahubwo yaciye yohereza intumwa. Ibyo ngibyo bikaba bifatwa nk'agasuzuguro, kuko abaturage benshi niko baciye bavuga ndetse n'abaperezida benshi niko baciye bavuga. Mbese ibi ngibi byo bizahushwa gute? Ese ibyavugiwemo mu nama byo ni ibiki? Nabyo turaca turabashikira. Hagati aho ngaho n'ubundi muri Tanzania n'ubundi harimo gukomeza guca harabera inama nyine ihuza SADC ndetse na EAC mu rwego rwo kuca biga ku kibazo nyine cy'iyo ntambara iri guhuza M23 ndetse n'igisirikare ca FARDC. Mbese ibi ngibi byo biraca bihoshwa gute? Imyanzuro iraheza gufatwamo ni iyihe? Ese haraza guhoshwa iki? Haraza kugaruka amahoro? Ese M23 irarekura umuji wa Goma? Ibyo ngibyo nabyo turaca tubakurikiranira uko bukeye n'uko bwije, tujye turabashikira uko. Ubundi wowe wibuke ugupyonda sabone, wibuke no gupyonda ku nzogera kugira ngo amakuru tuca tugurondorera ace akugeraho nta vumbi.
mu Burundi nanone mu gihugu cacu c'u Burundi n'ubundi abaturage bamwe na bamwe barimo kuvuga ko ngo barimo kwengengeza ibyabo bakabijana mu zindi ntara za Ngozi ndetse n'izindi ntara ngo mu rwego rwo kugira ngo bace birinda intambara irimo igiye kuvuka hagati y'u Burundi ndetse n'umugwi wa M23. Ibyo ngibyo biri kuvugwa nyuma y'uko igisirikare cacu c'u Burundi caciye gifata intwaro nyinshi kikazenyekeza ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika uhuza Burundi igihugu cacu c'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kuko barimo guceka ko umugwi wa M23 uraza kubatera ukabakubita inshuro. Ese ubundi kubera iki umugwi wa M23 uraca utera Burundi igihugu cacu c'u Burundi? No kubera iki amakuru menshi arimo kugenda acicikana arimo aravuga ko ngo igihugu c'u Burundi ngo kirimo guvugwa ko ngo gikomeje gushigikira igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi umugwi wa M23 ukabuzirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari nayo mpamvu umugwi wa M23 ari wo uca ufata umwanzuro wo kuca uratera Burundi. Mbese ibi ngibi byo biraca bihoshwa gute? Iyi ntambara iraciho ihoshwa gute? Nabyo turabigukurikirana akantu ku kandi. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru tujye tubikugezaho ace agushikira. Reka rero tugaruke no mu kanya n'ubundi tuca tukudondorera ni idonido ku yandi makuru arimo kuca acicikana ku mbuga nkoranyambaga zica zandikirwa hano mu Rwanda hano mu Burundi ndetse n'izica zandikirwa mu mpuzamakungu agiye atandukanye.